kwa Mungu wahera umukozi w'Imana aravuga ngo abantu bafise imbeba mu nzu n'abafise amaraso adahagarara bafate. Je nari maze igihe amaraso yarase guhagarara ariko nari naratinye gushima. Samedi umungere yavuze ngo utinye gushima ngo Imana yagukoreye ngo nta bindi izogukorera cyane umva ubwo. Nari ndashima Imana cyane amaraso yaciye hagarara kuri uwo munsi nyene wa Mungu. Imana ishimwe cyane mu nkomera amashimana. Imana ishimwe cyane. Hama nanje mu gisingo cyo kugwara ingwara idakira nje gushima Imana. Cyambere ntangwe gushima Imana umwungere yaratwigishije ry'amasengesho kuntu dusenga kandi ayo masengesho pe yarambereye umugisha. Narasenze Imana yo ngaha aye yarambereye uburinzi. Jewe na Imana yarampuje no mukongomani arampa ubuvugishwa hama ndavyizera kubera nanzi yuko ivyamvugishijwe yuko nsanzwe ndavyiziko kuko ngaha aye bari maze iminsi bambohoza kandi narabohotse kuri bimwe n'ibindi Imana izobikora. Hama rero Imana yakoze narasenze mu kirengo c'indwi zibiri hajya amasaha y'icenda mpeje gusenga ndasubira ndaryama. Ubwo nyene nca ndarota indota mbona igisiga gihereye imbere yanje kiragurutse kirasubira kiraguruka. Kumbe sinamenya ko Imana impishuriye ariko sinatahuye iyo ndoto icari ico. Haho hari ku munsi wa kabiri indwi zibiri zirumanye. Rero niho naciyenza ngaha aye ca ndahishurirwa yuko ya mpwemu yari kwigendagenda ku buzima bwanje nahishurirwa na wa mukongomani yuko ya mpwemu itakinshitsemwe mu buzima bwanje ngo birigwe baransengera bambohoza. Rero ya mpwemu ikigarukira mu kirere itakinshikako umwungere acarampishurira nje kugira ngo tubonane ariko wa gatanu iyo ndoto nayirose ariko wa kabiri. Rero kugeza nca numva yuko amishuriyeko vyatumutse. Imana yo mwijuru ihabwa icubahiro. Imana yo mwijuru ntaco noronka Amen. Naye ndashima Imana yandokoreye umwana yiga muri kaminuza kubera afise ikibazo c'ingwara mu mutwe aratoroka ari kuwa kane itarike 16 ku mugoroba. Bagiye kumutora Muramvya kuwa gatandatu saa 8 yakubiswe bamufashe nko ari nk'umusuma hacaseruka umuntu amubonye yambaye agapira karaho kanditseko Yes Global bavura bakoresheje ijya miti iva muri Marezi. Acavuga ati umuntu nimo bandanye mugira nabi reka mbanze ndamubaza kubera ndabona turi mwishira hamwe rimwe. Amuha nimero zitabaho kubera uko kuntu ubwenge butari kugihe. Burya acagira ubwenge aca telefona ubutwari ryo shira hamwe ni Bujumbura. Aramubaza ati uyu mwana wo bumuzi ngo yego mva yaramufotora aramurungikira ifoto. Tego ndamuzi na mama we ndamuzi. Reka ndaguhere nimero za mama we mu telefone je mba mu Kayanza mugabo urumva ko mwana ari yagiye Muramvya. Baca barantelefona ca ndagenda shika nko masamu y'ijoro. Ndanazimira ko ataho narimenyereye. Hama Imana icikoresha nsavye lift kugira nsubira inyuma kwa nazimiye nje hatariho. Uwuntwaye kuri lift njana aho uwo mwana ari niwe nyene yaciye amumanukanira kwa Rojanti kandi shitse umwana baramwakiriye ntagira kosyo baramuvura. Hama ejo bari baduhaye indwi zibiri zo kuja kugira ngo afatira imiti muhira imisi indwi zibazo cyasubira mu misanzo ntibari bwamucure. Ejo naha cyaso aradutoroka n'ubu nyene ngo yashitse Muramvya. Burya nje gusenga cya telefona mu gitonda avuga hari Imana ihezagira umuntu yanzanye gusenga ngaha kandi nihezage n'ujya mukozi w'Imana avuze ijambo ry'Imana ryo gushima uyu mwaka Imana izodukora ibitangaza utarahera. Rero Imana yankoreye igitangaza kuba ahari yagiye mwijoro agashika ni Muramvya. Imana nibishimirwe kandi ndazi ko nza kugenda nkamuzana amahoro kandi najenje ngaje kurana n'umukozi w'Imana ndazi ko ndizeye ko amusengeye Imana igiye gukora igitangaza imukize yongere nkirize n'umutware nawe naragwaye mu mutwe. Ivyo ndabishimira Imana. Yesu nabihere gucubahira. Mana yera se umwami wacu Yesu Kristo. Iyi ngwara ya karanda, ingwara y'abarozi ndayishira kuyerezo. Ndasengeye aba bagwayi mu gishingo cy'uyu mudamu. Wereye ku mutware wiwe ndamusengeye yakire gukira mu izina rya Yesu. Wereye ku mwana wiwe
ndamusengeye tutu palosike lole mene tu mwamwe mu mbi z'abarozi turabashyize ku iherezo. ndashyira ku iherezo zimwe mu mbi z'abarozi, ndashyira ku iherezo zimwe mu mbi z'abarozi. aba bana umwana ndamusengeye n'umutware we ndamusengeye. Mana ugaragare kandi ubakize, kandi ubakize, kandi ubakize. Mana turiko turaririra ubakize. Mana yazindukiye ubakize. Ukuboko kwawe kuce kugenda kubakoreko, ibintu bice bihinduka mu mwanya muto cyane. Azoza shingi naye ko bakize ubutagisubira kugwara mu izina rya Yesu. Amen. Nanje mpagaze ashimira Imana ya repentance n'intumwa y'Imana yamiri kura twitangira ijoro n'umutaga. Je narifise ingwara idagenda ntuzenya infection igenda igaruka idahera iguma igenda igaruka ko nabona ko ari ibintu nyene bitero by'abadayimoni. Ndashimira ko amasengesho mu vyamaze imisa dusengera kwa Mungu indwi yose Imana ariko aradusengera. Ndashima ko n'ukuri nakize kandi Imana yayimbare ko natabawe. Imana ihabwe icubahiro. Amen. Yesu nashimwe kandi nanje mpagaze ngahashima Imana ku byiza yangiriye, nkashimira n'umubyeyi wacu mu mukomere n'amashi. Icyo Imana yakoze je nashitse ngahandushe cyane, nararira cyane kuko narimwo imizimu myinshi cyane. Jewe nararota imizimu y'abantu bose nobanzi, umuntu wese noba narabonye n'amaso yiwanje. Rero je maze gushika ngaha baransengeye n'ubu baracabandanya. Bamaze kunsengera ubu ndabona ko nabohotse, kuko mwiyo mizimu y'abo bantu ntazi atari nabo mu miryango yacu. Ubu n'abantu babiri gusa basigaye banzengereje, umuzimu wa mama n'umusengezana wanje, nibo bonyene sigaye mbona bonyene. Kandi ico gihe je hageze ahantu basi n'umuntu akanyemerera n'ikintu. Hariho umuntu yari yaranyemereye amafaranga, arambwira ati gira debi ikintu cyose ukeneye kandi nzogufashiriza n'abana ko umugabo wawe yapfuye. Ayanyemereye naranditse ndamurungikira debi yari hanze, ntiyigeze yiyumvira n'ikintu na kimwe. Muga inyuma yo ngaha yo gusengerwa je nari muri serire mu Bwiza, numva umuntu nyene aja ndondera yarungitse, arandondera arandungikira ayo mafaranga ati gura ibikoresho by'abana, raba ukuntu wo kwifasha mu muryango. Rero nibyo ndabishimira Imana kuko yari yanyemereye igihe kirekire kuva n'umutware wanje akihari mugabo byaranse. Hama rero ubu hariho ibindi bintu byamfashe. Je kera sinari nzi kugira ubwoba, mugo nk'ubu guhera mu ijoro narasinziriye kuva saa 6:30. Chandoti indoto mbi cyane sinigeze subira gusinzira. Birahera wewe ahubwo mu mwanya iyo mizimu ibiri isigaye n'ubwo bwoba tuyihondagure mu mwanya ntuzosubira kubibona ukundi. Rero uwo muzimu wa mama iyo misi yose ndawubonye nama ncangira ibibazo, nkagira ibibazo ahantu hose ndizi kaba intambara, ngira n'umuntu atanzi akanyiyumvira. Yose umuntu abonye umuzimu n'uko nyene turawukubita ingohogwa tugucutonda hariya tuguhereko.